urugendo rwo gushika gihugu c'amata n'ubuki si barabara riranguruye, inzira irimwo amahwa n'imitego myinshi bishobora kudutsitaza benshi. Nico gituma tutari kumwe n'Imana ataco twokwishoboza ngo tuhashike. Ivyashikiye bene Israeli mu rugendo nivyo vyadushikiye mbere nivyo duhura n'uno munsi, kuko tutarashika neza mu Burundi twipfuza. Nivyo turi mu gihugu c'amata n'ubuki, ariko ubwo buki nayo mata turacariko turabihingura. Igikuru no kumenya ko mu Burundi hamera kandi hakarondoka. Nta muntu yobona akantu gatoyi ngo hakarahaze ngo acatangura guta ubwoko. Hariho ibiriko biradushikira ubu tubona mbere hari abarundi batanguye kuvuga ngo ubu nta vyizigiro tugifise, nta kwihangana, umenga bopfuma bita. Bariho abo bamenye ko ari shetani iri kwirabakoresha, abagerageza nayo nyene. Ubu rero niho umuntu w'umutima azi ko ari kumwe n'Imana abonekera. Mbega Abarundi muzokwemera Imana ryari kandi mwarabonye amabi twavuyemwo Imana yadukuyemwo? Burya kwihebura bitera umuvumo. Nico gituma Abarundi bayamaze bati nta utanga Imana kwihebura. Naho hariho abamaze gucika inkokora, tuvuga tuti Mana bababarire, ntibarakubona neza. Izi mpanuro twizeye yuko Abarundi muzumva.